Mwiriwe kandi ngiye gukizura habayemo glitch ya connection, hanyuma nashaka kuvuga ko nagize titre ngo ibisaka vy'imbwa vyarahiye, ariko ahanini je numvira impuwe aba jeune ndivuga je ne Burundi bien sûr kubera no Murundi ndiko navuga abarundi, kubera umenga ubu ibintu biragoye cyane gose cyane ugereranije nuko mu minsi vyahora. Nari kuvuga n'undi mujene yari afise umugambi kuja hanze, mugabo ugasanga upimye South Africa biragoye, ugiye Tanzania biragoye, Kenya ngo naho ngo ntihari safe. Natangaye cyane, maze iminsi mbona abakenya, ariko mu Kenya umwe cyane mugabo si we wenyene, minibaza ko maze ko nababire kubagabisha Barundi niho nzoja mu matora yacu, ibintu nk'ivyo. Umenga Kenya nabataye kudufitira ifitina. Njyewe nivyo ntangaza muri Zambia, dufate mu 2000 gutyo, abazambia bari abantu babakirana cyane, nta muntu w'umunyamahanga bagirira ikibi, ibintu nk'ivyo. Kumva ko muri Zambia mu Burundi hakomerekeye n'ibintu womenga ntihotahura, kubera je nabako bari very friendly. Hanyuma South Africa nako kuko jewe ndiyo mu ibintu vya xenophobia vyatangwa muri 2007 peut-être 7-8-9 ige nk'ico ko je navuye muri 2010, nibaza bimaze nk'imyaka 2 muri bibaye. None numva ni Kenya ko vyahashitse, which is wumva ko bitoroshe. Tanzania yamigoye en principe kubera nyene abatanzania bari corrupt, mugabo ufise nk'amadolari 50 kuri buri gate, nta gate kuri Tanzania utaca ko ubahaye amadolari barakure ukarengana. Ni gihugu natembereyemo ku mipaka yacu, ndabona yuko ufise amafaranga warashobora kwigombora. None ubu urumva n'amafaranga hagiye uyafise bakabikora ka vyose bakongera no gufunga, umva bashize mu bujambazi, ntabwo ari biture bisanzwe. Ugashira ko kandi yuko ntuzeye chômage nawe yaduze cyane. Narakoze video ndende kuri YouTube nerekana Musenyeri Serapio ariko aravuga ukuntu aba jeune babuze akazi, hanyuma n'abagafise ugasanga nikabahemba, mugabo ivyo sinarinda ko Musenyeri bivuga. Mwese murabona ngaho ko umuntu ashobora kumara amashure kama imyaka 5-10 atarigeraho nk'akazi, hanyuma n'uwa karonse ugasanga ni ntica ntikiza n'ituma ariko baragata bakaja kurondera udufaranga hanze. Ubira n'amafaranga aja kurondera hanze, nkaye amafaranga numvise y'Dubai ngo amadolari 300. Amadolari 300 uciye uyajyamwo ntabwo ari amafaranga menshi cyane. Nuko ntazi uko babayeho, mugabo ibihugu vyinshi usanga nka Dubai nzi ko ari gisagara gikaze, nibaza ko amafaranga ya rent ari menshi cyane. Amafaranga ya rent ugashira ko amafaranga y'ivyo kurya, urumva ko bitoroshe. Mboreka ndabereke nature, nza ko nature iryoshe kuraba gusumva iyo visage yasemerera. Wamuhiza atagaruka kuvuga ngo iyo visage yawe ntuzasubiza kuri kamera. Okay, nibaza ko turi muri periode yegereje periode aho amababi y'ibiti akoragurika, nco tuma yuzuye hano. Kanaka nature keza ashobora kuza kuburudika. But in any case, nashaka kuvuga yuko biragoye. Donc mu mujene ambajije none nubona nkora iki, urabura ikintu wamubwira ngo wokora iki cyo gufasha ku benshi kwa barambaza none tujehe, nkabura ikintu wovuga, kubera nkuko nabivuze ivyo bihugu duturanye vya byoroshe kujamo mu minsi yahera, rimwe ukabigumamo ahandi ukabikora nka transition. Bumva ko vyahabavye Tanzania urabona ko bimeze nk'iyugaye. Kongo sinzi ko abantu kumbura abantu bari mu citoke barabayikoresha, mugabo jewe nta nzira zabo narinzi. Izi ni zambata muranja kuvuga ngaha no kuzinyegeza bamuhizi wanyu ntazoze kuzirya ngo jesha isimbata ngibata. Barabarya nimakomeza muvuza induru. Hano hari imbata ariko nta muntu azijya bien sûr, n'imbata zo muri nature, nibi bikoko nibi bisake nabyo nivyo mwishamba, nibiko vy'imyeshamba. Inuma zo mu bazungu ntawe uzi iyo ziva,
natanga kuzibona muri Pretoria hari ibinuma vyinshi cyane mu maparke sinawuzi ikintu ko babizanye kuziteraho nuko ari nyeshamba nyene inuma z'ikizungu cyambu c'abarundi. Okay, anyway, iyi ni storm water, amazi y'imvura yaguye bayarekipera ku mazu y'amabati bagaca bayashira mu matwi yo akamanuka ngaha kugira ngo ntatere inkukura. Hanyuma ngaha bari rubbish bin kugira ngo umuntu yajya ariko ararya nk'igitoki aca kubitira ngaho umuhu aca kubitira ubucafu n'importe quoi afise abana surtout. Hanyuma tuvuye muri Afrika ni kuvuga ko izo nzira zisa n'izagoranye. Hanyuma ikindi dufate nk'impunzi nyinshi kuva kera pe impunzi mu bihugu vyinshi baragenda bakakwakira no muri Tanzania harimwo Proviko wemera kuguma mu nkambi, ariko nako kandi nk'abantu bari mu nkambi batari bake baronse amahigwe niko novuga yo kuronka resettlement reinstallation baraja mu bihugu bitandukanye za Australia, za Canada, za Amerika, kumbure ni Burayi. Ubu je sinzi ko ari mu Burundi baherutse kuja guha reinstallation, ntabwo zahagaze mugabo ngira baraza barahindura ubu bariko bazana abandi bantu ntabarundi ko ndabona bariko baronka reinstallation. Ico ndeka kubesha iyo yame pourcentage ntoyi kandi bya bintu bitafise formule so sinobiharura ko nk'ico. Hanyuma tugize ku mpunzi mu myaka nyene yahera washaka kugenda igihugu cyose ugiyemwo Belgique, Netherlands, Sweden, Norway, Canada, USA, Australia kumbe hagoye kugera kubera ari ire vyawe ko ari biragurutse vyabi ducks kumbe biraguruka cyane. Hanyuma ushitseyo wigawe ugashikayo ugaca wideklara baca bakuronderera umuloya umushingwamanza bibaye ngombwa nagiye bitaba ngombwa bagaca baguha bakikora mu kuronderera bakabara guhaya aho ubura ivyo burajyana n'importe quoi bukeye ukaronka ntuzeye impapuro z'impunzi statut de réfugié mu nyuma ugatinya ukaronka residence n'ibindi. Ariko numvize ko muri Europe ejo y'abagenzi n'ababajije abari za Netherlands baza Sweden navuga ati no ahubwo ariko barikana abantu hano bariko kwirukanwa bwa vuba kandi ko nabahari bagiye kubirukana ndati ntihagire umuntu yiroha anko imvara abantu bavuga ngo ndeko ndabazana kwa Burayi nta muntu bujije ibyo nivyo numvise ati ntivyoroshe uko baguha ubuhungiro. Muri Belgique kumengo bacashoboka ariko none bavuga ko bariko barahindura kubera naho nyine ngo bafise guverinoma cyangwa ministre wo mu conservateur simbize. Edan tureka abanyagihugu benshi haba muri Australia, haba muri Canada, haba muri Amerika, haba muri Europe en general basa n'abarambiwe n'impunzi mbona inyambukira migrant en general. Kubera ko menge na economy imeze ukuntu iterishuye hasi tuvuga ko kuva muri covid twagiye muri recession turavamo en principe. Hanyuma hakaba icyo bita mu Cyongereza asset bubble, donc ibintu imitungo yarazimvye na cyane umutungo ukomeye cyane mu bihugu vyo hanze kumbe no mu Burundi umutungo bita inzu property. Ubu kugira ngo ugure inzu kugira ngo ukodeshe inzu mu gisaka kizima usanga bigusaba imishahara ibiri. Ivyo bice bituma abantu bikotora bagati bon none bivuga ko muri Australia, muri Sydney, muri Melbourne, muri Vancouver, muri Toronto, muri San Francisco, Paris, Londres bishobora gute ko umuntu yahavukiye aburi inzu apanga mugabo mugaca muzana abandi bamigra mukabaha amazu ugasanga bituma badashaka migra. Hanyuma abapolisi kenshi batora siginyo mu banyagihugu sinyare mu banyagihugu yanyagihugu bavuga ko iyi politiki yateshima abapolisi nabo baca bahesha kugira ngo bakunde babatore. Napolisi kumbe bafise iyo mantete y'conservateur kumbe yuko Uburayi bwagomba gukora Burayi batagomba kubavangira n'andi moko. Urumva iyo systeme yuko kera washaka kurondera agende ukandi muri South Africa umuntu ambwiye ati hayo systeme ushaka gukoresha ugaca kwiga icongereza muri Canada bavuga ko kwiga icongereza vyari bizimbutse mugabo ugereranije
n'ibindi ku cyongereza ushobora kuvuga ko kwiga amezi 3-6 paraporo ya degree canke lisansi yiga umwaka irenga. Ati hanyuma ushitseyo ivyo kwiga cyo vyihoza ugaca widekarate c'est fini. Mbo iyo systeme ntanashimye pour des raisons mugabo bavuga ko iyo systeme yashoboka. Abari kumva ngo urasaba ukaja muri conference canke ikindi kintu ukiyaranja gusaba gushika muri ico gihugu hanyuma ushitseyo ugaca widekara bagaca bakwemera. Sinzi neza ko atavuze abarundi benshi bankurikirana bari muri situation nk'izo cyane muri Europe, neza ko muri Canada cyane, neza ko muri Europe atavuze abarundi baciye muri za Serbie no mu zindi nzira abanyeshuri bagenda kwiga hanyuma baje kwiga gaca bahagarika bagaca bavuga ati je nigumiye hano hari umuntu yaje muri programme imwe imeze nk'iyiki diplomate ya ministre des relations extérieures cyayigumiraho. Sinzi rero abantu bari muri Europe mumbwira ukuntu uburayi buriko buratereta ukuntu vyoroshe kuronka visa donc alors ukuntu vyoroshe kuronka ubuhungiro canke bigoye depa kuko ikindi mboco ndakivuze kubera ndi kuvuga nti inzira nkuko nabivuze ibisaka vy'imbwa bisanze ahiye nta hantu umenga ubuhazigaye isaganirizo. Hano mpamvu kumbura byari kwiye ko Uburundi bagereza bakabwubaka gake gake ku buryo abantu bitaba ngomba ko baba bahunga too much.